ntumbero yo kwitegurira neza umwaka w'ishuri buca utangura, ishirahamwe ry'amashengero ya Pantekoti mu Burundi Sepebu ryaratunganije uruganda rw'inyigisho nkarishabwenge ku barezi, abayobozi ndetse n'abagenzurabikorwa basanzwe baserukira amashure yegamiye amashengero ya Pantekoti mu Burundi. Bikaba vyari birongowe n'umunyamabanga mukuru wa Sepebu Pasiteri Nicolas Hakizimana hamwe n'icegera ciwe Engineer Frederic Nkunzimana. Bakaba baratubwiye intumbero y'urwo ruganda ndetse bagira ko batera akamo abegwa n'indero babahimiriza gutegura neza uyu mwaka w'ishuri ugiye gutangura. Ego mu ntumbero yo kuyitegurira neza umwaka w'ishuri 2023-2024 buca utangura, twaratunganije uruganda rwatanguye ku munsi wa kabiri ukazoshikana ku munsi wa gatandatu, igerekerezo rya 9 hano mu kigo c'inyigisho no gukarisha ubwenge kiri mu Kanyosha cegukira amashengero ya Pantekote mu Burundi. Intumbero tugize imisi rero dufise hano no kugira ngo dushobore guhanahana ivyumviro n'aba baserukira amashuri yegukira amashengero ya Pantekote mu Burundi, tuvyita les écoles sous convention. Abo nabo harimo abayobozi, harimo nabo twita aba superviseur, no kuvuga baje barakurikirana ngene ibikorwa biriko biragenda mu mashuri. Twari rero twarihaye intumbero kuva itariki 27 z'ukwa 12 2022 aho twari twakoraniye hano muri iki kigo nyene kugira ngo turabe mu nama rukokoma twagize imigambi nyamukuru twoshira imbere muri iyi myaka 5 iri imbere kugira ngo igisata c'indero muri Sepebu gishishikare kugira akanovera. Muri iyo ntumbero rero turabona ko icoza imbere muri uyu mwaka ugiye gutangura ariko twosubiramwo igitabo twisunga citwa Guide d'encadrement kugira ngo dushiremo imigambi mikuru twisunze ico ministeri twegukira yo mashuri y'indero mu gihugu isanzwe itegekanya, ama rero tugaca dushiramo n'akanovera kandi kose kojamo. Muri iyo ntumbero rero turafise uru ruganda turamaze gushika kuri bitari bike, twizigira ko ku munsi wa gatandatu tuzoheraheza neza dufise ico gitabo kandi dufise n'imigambi irashe tugiye kwisunga muri uwo mwaka w'ishuri ugiye kuza no muri iyi myaka igiye kuza. Aba bayobozi rero bari hano n'aba ba superviseur bari hano, turizigira neza ko bazobikwiragiza mu gihugu cyose tugafashanya twese hamwe kugira ngo turonke indero y'akanovera kandi dushobore gushika kw'iterambere rirama rihera mu mutwe mu burezi bwiza kugwaruka rwacu kugira ngo dutegure neza kazoza kugwaruka n'akazoza kino gihugu cacu. Murakoze. Aha turi mu kigo c'inyigisho n'amanama c'ishamwe ry'amashengero ya Pantekoti mu Burundi Sepebu. Je tuvugana ndi icegera c'umukuru w'ishamwe ry'amashengero ya Pantekoti mu Burundi Sepebu. Twaratunganije muri kino kigo inyigisho canke uruganda rw'abarongozi b'amashure ariko kandi baje baherekejwe n'abaserukira ibikorwa by'inyigisho mu mashengero ya Pantekoti mu Burundi. Intumbero y'urwo ruganda ni kugira ngo dutahurire hamwe, dushobore gutahurira hamwe ibibazo canke uko byifashe, ibikorwa byifashe, uko inyigisho byifashe mu mashure yacu yo mu mashengero ya Pantekoti mu Burundi. Ariko kandi tumaze guca hirya no hino uko byifashe muri ayo mashure, tugashiraho kandi n'integuro y'urufatiro y'ingene ibikorwa mu mashure yacu ya Pantekoti yo atunganijwe, ivyo bikorwa vyotunganywa neza, ico twokwita mu gifaransa Guide de formation de qualité dans les écoles sous convention Pantekoti mu Burundi. Nico gituma rero tumaze imisi ngaha, novuga ko ari indwi yose turi muri urwo ruganda. Ubu turiko turategura iyo ntunganyo kugira ngo ize ifashe mu mashure abarongozi, abigisha, abavyeyi, abarezi mu nzego zitandukanye kugira ngo bize bibafashe gutunganya neza ivyo bikorwa byo muri ayo mashure.
ni iby'ukuri indero y'urwaruka, indero y'abana, indero mu gihugu ni ikintu gihambaye icyo twokwita education. Mbere tuvuga yuko indero cyangwa inyigisho ari wo mushinge w'iterambere. Ni muri iyo ntumbero rero tuba dufise aba bantu kugira ngo bakarihirizwe ubwenge, nabo nyine bashobore kugira icyo baterereye kugira ngo iterambere ry'inyigisho mu mashure ya sepebu iboneke, iryo terambere turibone, abana bacu bagira ubumenyi, bagira indero, mu ntumbero yo kubategurira kazoza keza. Nicyo gituma rero ibikorwa biriko birakoreka hamwe n'ibindi twagiye dutunganya. Murabona umwaka aho ugeze, twagiye dutunganya inyigisho zo muri ubu buryo. Twagiye duhamagara abayobozi, twagiye duhamagara abajejwe encadrement y'urwaruka mu mashuri atandukanye no mu bigo bitandukanye bya sepebu kugira ngo tubafashe mu ntumbero yo gukarisha. Nicyo gituma rero n'uno munsi turi hano. Abari bitavye ivyo bikorwa barateye akamo cyane cyane urwaruka ndetse n'abarezi kwitegurira neza gutangura umwaka w'ishure ko igikorwa ari cya kare. Nitwa Pasteur Rukushi Domitien wo mu ishengero rya Pentecote rya Maramvya Kayanza, nkaba ndi umusuperviseur des écoles sous convention pentecôtiste dans la mission pentecôtiste de Maramvya Kayanza. Nagomba guha ubutumwa abariko baranyumviriza. Ubwa mbere kubw'uyu mwaka w'ishure twimirije gutangura w'ibihumbi 2023 ushira 2024, dutera akamo abantu bose bafise ico baterera mu ndero yuko bo kwitanga uko bashoboye umwaka w'ishure tukawitegurira neza. Bwa mbere notera akamo abavyeyi baronderere abana baja ku ishure ivyankenerwa bikwiriye, ibikoresho by'ishure, amafaranga y'ishure, abazofata ingendo ziza baja kwiga kure babaronderere ubwo buryo, hanyuma rero twitegurire twese umwaka w'ishure neza. Abigisha twobatera akamo bakitegura bakarondera inkomezi canke inguvu zo kuzokora uyu mwaka w'ishure neza. Rero boba baritegura mu gutegura ivyigwa nkuko bamaze kubibagaburira, bakarondera ibikoresho bikenewe, hanyuma bagatangura umwaka w'ishure bafise ivyankenerwa bizobafasha gukora neza kugira ngo umwimbu uzogende neza. Twotera akamo rero abajejwe indero bose mu nzego zitandukanye kugira ngo uyu mwaka w'ishure tuwitegurire, hanyuma umwe wese akore ibyo ajejwe kugira ngo ya manota wa mwimbu twipfuza. Musanzwe muzi yuko ari higanwa mu makomine, mu ntara zose z'igihugu mu bijyanye n'indero kugira ngo duharanire ikibanza ca mbere. Bamwe bose rero babikore n'umwete wose. Nk'intara ya Kayanza nsanzwe mvamwo, na direction communale de l'enseignement de Gatara nsanzwe ndimwo, eka mbere n'ayandi madese yose yo mu ntara ya Kayanza, twobatera akamo tukazokora n'umwete wose kugira ngo ikibanza twari twaronse muri uyu mwaka w'ishure turangije tuze dutere intambwe. Twari twihaye ihangiro ko twoba muri batatu canke bane b'imbere, none rero dushize inguvu hamwe birashoboka. Dusenze tukongera tugakora birashoboka. Nako kamo rero notera cyane cyane rero n'amashengero natwe. Ndatera kamo abayobozi barongoye amashure yacu y'ishengero les écoles sous convention pentecôtiste dans la province de Kayanza yuko bokorana umwete natwe tukaronka ibibanza vya mbere. Umudirecteur agakora ibyo ashinzwe, abigisha bagakora ibyo bashinzwe, hanyuma abana nabo kandi umwe wese agakora ibyo ategerezwa
kugira ngo duharanire ibyo bibanza. Nako kama nagomba kubatera, nkaba ndabipfurije mwese abaregwa n'abarezi eka nabo bose bafise ico baterera mu ndero, umwaka w'ishure mwiza w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024. Imana ibahezagire. Jewe nitwa Kanyabitabo André, nkaba ndi superviseur w'amashuri muri Église de Pentecôte de Kiremba. Twaje mu nama kugira ngo dutegure umwaka w'ishuri kandi duhamagarire n'abavyeyi n'abigisha kugira ngo ishuri zigende neza. Murabona tuzotangura itariki 18, aho rero nitwifuza yuko iyo tariki abanyeshuri bose boba bari kw'ishure, abigisha bose bakaba bari kw'ishure. Mu kugira bishoboke neza, twasaba kandi duhamagarira abavyeyi kubarungika urya munsi wa mbere nyene bose ntihagire abacerwa, kandi dusaba abayobozi ko bogisha inama abigisha hasigaye nk'iminsi 5-6 kugira ngo umwe wese amenye ico azokwigisha, umwigisha amenye ishuri azojamwo, n'abavyeyi ntibagire ngo ntiharagera ku munyeshuri atangura, kuko jewe narabaye umuyobozi imyaka itari mike, ndazi yuko mu mashure ingorane bama bagira iminsi ya mbere yo gutangura amashuri, usanga umunsi wa mbere haje bakeya, abanyeshuri bakeya, abarimu ariho bari bagasha bashika bati nta banyeshuri twabonye, urumva uyu munsi urapfuye. Bukeye mu gitondo abanyeshuri bakaza, abarimu nabo bati abanyeshuri ntibaraza ntitwigisha, ugasanga rero yinga ryose riraheze. Nashaka kubakebura ko gutakaza n'umunsi umwe ubutakaje ibintu byinshi. Turasabye dushimitse yuko kuva mu minsi ya mbere, kuva itariki 18 abanyeshuri bose baba ariho bari ku mashure, abigisha, abanyeshure n'abandi bakozi bose ntihagire n'umwe. Ku munsi wa mbere nyene bace bashika mw'ishure biga, umuyobozi nawe agerageze kuraba yuko bose bashitse, kandi bikaba gutyo igihe cyose bapfunguruye amashuri. Jewe ku mazina nitwa Ninderera Rose, nkaba sanzwe ndi umuyobozi kw'ishure y'ishengero, ishure shingiro ya Magarama ya gatatu, aho ni muri komine Gitega. Ego twebwe tusanzwe turi hano muri Mission Suédoise, aho turiko turiga ivy'inagurwa ry'ubumenyi kugira ngo ubumenyi bushishikare bugira akanovera mu gihugu cacu c'u Burundi. Twatumiwe ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecôte mu Burundi, ni kugira ngo tubandanye twiga ingene twosimbataza ubumenyi bukagira akanovera, na cane cane mu mashure akukira ishengero ryacu rya Pentecôte. Amashure buca atangura, none rero nahamagarira abavyeyi, ni ukuvuga abantu bose basanzwe begwa n'igisata c'indero, kuko atari c'umuntu umwe, inzego, abavyeyi, abigisha, abayobozi, ari nazo nzego nyene nivyo nariko ndavuga, n'abanyeshuri nabo nyene, kuko si umuntu umwe yobikora. Nariko ndatera akamo rero uhereye ku bavyeyi yuko bobandanya, bamaze igihe bavyitegurira kuko hasigaye indwi itarenga imwe, novuga ngo bashire ku musozo ivyo bariko bategura ku vyerekeye amashuri y'abana, amakaye, ama uniforme, ikintu cose umwana akeneye, kuko hageze kugira ngo umwana bikunde atangure umwaka w'ishure neza. None rero dusaba abavyeyi mubigerageze kugira ngo umwana aje kw'ishuri yorohewe, kuko atanguye nabi bimugirira nabi mu mutima. Wa mwigisha acaza ati ikaye iri hehe, agaca umwana
atangura nabi kuko atanguye kuvugana na mwarimu ibyo adafise agaca avuga ati mwarimu jewe yandengeye. None rero bavyeyi nabasaba dukomeze dushire ku musozo, simvuze ngo twitegure kuko hasigaye indwi imwe, dushire ku musozo tubandanye aho tugejeje duhera heze. Pasiteri Herma Manirakiza, Directeur wa Lycée Communale Nyamugari Karusi. Muri iki gihe twimirije gutanga umwaka w'ishure, nagomba ntera kamo abafise uruhara bose mu ndero y'abana kugira ngo umwaka w'ishure uzotangure neza itariki 18 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Kubw'ivyo nagomba saba ubwa mbere abavyeyi bo bafise abana ubu kugira ngo bitegure neza, bagurire amakaye abanyeshure, bagure uniforme kugira ngo abana kuwa mbere bazotonde bafise ivyangombwa. Turatubona abana baza batafuzanye amakaye, batambaye uniforme, bamenye ko kuwa mbere amashuri atangura. Ce nsaba abigisha twarabahaye ivyigwa tuza kwigisha, babe baritegura, bategura ivyigwa umunsi wa mbere batangure isaha 1:30, igikorwa ni ca kare. Hanyuma ku banyeshure bamenye ko uburuhuko buzoba bwaheze, wiyumvira ko akiri mu buruhuko muri no misi ingahe isigaye 3 abuheraheze, abikure mu mutwe uburuhuko bwaheze, kuwa mbere isaha 1:30 atonde ku kazi, ikivi ni ca kare. Kuko turatubona ko mu gice ca mbere abanyeshure menga barasamara bakiri mu buruhuko, amanota akaba mabi. Dusabe rero abanyeshure ku munsi wa mbere tubibutse ko uburuhuko bwaheze, mu mutwe bakuremo uburuhuko, hama baje ku kivi hakiri kare, hama rero ku munsi wa mbere batangure kwiga, ikivi ni ca kare. Ego jewe nitwa Prudence Niyonizigiye, nkabandi umurezi abifitiyemwo uburambe, nkaba nkorera mu ishengero rya Pentecote ryo mu Kayogoro mu vyerekeye gukurikirana amashuri sous convention. Ndi umwe mu bakurikirana amashuri sous convention yo misiyoni ya Kayogoro. Murabona yuko egome itangura ry'amashuri ryageze, twagomba dutera kamo abantu bose bakorera muri ico gikorwa ubugene buvyorosha kugira igikorwa kigende neza. Ubwa mbere turateye akamo ishengero, kuko ryoryo rifise akamo gashika kure, ko ryohimiriza abavyeyi n'abana yuko ikivi ari cya kare. Abakera barabivuze ngo ntavyo hanyuma. None rero bavyeyi, ego barongoye amashengero, mubijeko muhimirize kuva uno munsi abana bazotangurire ku gihe. Ngatera kama abandi kandi abadirecteur nabo hari ivyo tumaze kubona je narabiciyemo ndabizi yuko kenshi iyinga rya mbere umenga ni iyinga atana kimwe rigize abana bakoreramo, bakaza uko bigombeye. Aha turateye akamo abadirecteur yuko botangura igikorwa ku munsi wa mbere nyene, kuva ku munsi wa mbere abana batanguye bagashika babashira ku gikorwa. Nitwa Pasteur Sabimva Terence, sanzwe ndumwe mu superviseur bakorera muri misiyoni ishengero rya Pentecote ry'Igishiha. Hanyuma rero turi hano twifuje kugira ico tutanze nk'intererano canke ivyifuzo twoshikiriza ku bijanye n'itunganya ry'amashure, kugira ngo umwimbu utere uja imbere, cyane cyane muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura w'ibihumbi 2023 ushira 2024. Icambere turifuza yuko uyu mwaka wotangura ku mwanya mwiza, kandi tukifuza yuko
ibikorwa bijanye n'indero vyotera bija imbere. Tumaze iminsi turiko turabona hamwe hamwe hariho ibitigiri vy'abana baheba. Turifuza yuko uno mwaka Imana idufashije twokorera kuri zero abandon mu mashure yacu, hanyuma n'amaka de grossesse akaba zero grossesse ku mashure yose. Hanyuma tumaze iminsi ko turiga igitabo kijanye na gestion des ressources humaines, turaba ingene twohinyanyura kugira ngo mu mashure habe une bonne gestion des ressources humaines n'ibindi byose bijanye navyo muri education. Twagomba dusabe yuko uyu mwaka w'ishuri, kugira ngo umwaka w'ishuri ugende neza, nuko nk'ubu avec muri somene zibiri abayobozi bose baba bahejeje kuba bagize amanama de la préparation de la rentrée scolaire. Umwigisha wese akaba yateguye, twazofungura amashuri akubuye neza, hakaba habaye amanama, habaye amatitularisation, abantu bo abigisha bose bafise amadokima pédagogique, sport pédagogique, ku buryo bw'uko bazoshika le premier jour nta umunsi wo kuza gupanga amatitularisation n'ibindi, mugabo umuntu akaba azi ati shika nkora iki bivanye n'inama ziba zarabaye. Hanyuma ico ni ikintu kinini cyane. Ikindi naco twosaba nuko inyigisho mu mashuri atandukanye umuntu wese yorondera yuko tugira avancement, umuntu akaba yabonye programme azokorera ku mwaka wose. Iyo programme yamaze kuyibona camye ati premier trimestre nzokorera, deuxième trimestre nzoba nashitsa, akazokwiha n'umwanya wo kuba yaheje programme. Hanyuma rero ku buryo bw'uko avuga ati n'imiburiburi avec le deuxième trimestre je programme yanjye ndabona ko nzoba nayihejeje, kugira ngo ashobore kwitegura vya bibazo vyo mu mwaka w'icenda n'ivyo mu mwaka w'icumi na gatatu yitegura examen d'etat. Ivyo ni ibintu bica bidufasha cane kugira ngo umuntu aronke umwanya wo kugira revision neza kandi yahejeje programme yiwe neza. Hanyuma ikindi kintu twabonye kunda kugorana n'abantu bagomba kwigisha amaga batagira ama evaluation. Evaluation ni ikintu gikomeye cyane. Enseigner sans évaluer c'est presque nul. Gusa nuko atacukoze. Twosaba rero ko muri uno mwaka abantu boshira imbere bakigisha en même temps bakevaluer objectivement. Les évaluations de qualité zikaboneka cyane. Ivyo nibaza yuko amwe vyogenda biraba byo bikintu kinini cyane. Ikindi tutosiga ni ikintu kijanye na acidité ponctualité. Nikibe ikintu kinini cyane muri uno mwaka, abantu babe acide babe ponctuel ku kazi, batonde ku mwanya, base ku mwanya ku kazi, nibatakaze umwanya wabo, bakora icyo bategerezwa gukora, kuko hari n'abatonda ugasanga basibiye hehe, basibiye ku kazi, ugasanga bariko baratakaza umwanya hehe, hajya mu kibuga hehe. Tugomba ko abantu baba acide bagakoresha umwanya neza base ku kazi kabo. Nibaza yuko ikindi twoterera nk'abayobozi nuko hobaho des évaluations bishobotse trimestriel. Umuntu akivalua trimestriel mati uyu mwarimu yakoze ibi, umwarimu yakoze ibi, akamuha n'ama remarque kugira ngo mu kindi gice yitegure kugira gute kuzokosora ivyo yahawe ko ama remarque. Bica bituma rero à la fin de l'année umuntu ariko aragira cotation aca akota objectivement yisunze ivyo yamweretse mu gice cya mbere n'icya kabiri, akacagira kondansa ivyo yagererekana. Nibaza ko izo nizo ntera twari twifuje gutanga kugira ngo muri uyu mwaka abatari bake muri education tubikoreshe. Hanyuma mu mashure yacu, mu mashure y'ishengero ya Pentecôte turifuza yuko hobaho valeur ajoutée, hakaba encadrement chrétien, hakabaho ikintu cya kuru de religion kigahabwa valeur, kigahabwa agaciro, kikigishwa kugira ngo en plus y'ibi vyigwa scientifique tuba turiko turigisha niki naco kibe gifise uruhara runini warememe aho bikije na kuri birete kugira ngo abana ntibakibone ikintu menga ni ikintu aneglige. Jewe nitwa Pascal Manirakiza, umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ryo mu Kagari mu ntara ya Muyinga muri komine ya Gashoho. Muri kano kanya amashure agiye gutangura. Abanyeshuri bacu bari bamaze igihe kinini
bari mu buruhuko ivy'amashuri basa n'abavyibagiye. Twabatera rero akamo yuko boza bafise indero nziza runtu, biteguye no kwiga neza. Ikindi kigora urwaruka rwacu twagomba kubahanura nuko boza bambaye neza impuzu zibaranga z'ishure, kandi izo mpuzu zibakwiye, kuko turafise ikibazo c'urwaruka yuko abavyeyi babaha impuzu canke babagurira impuzu hanyuma bakaca baja kuzikatisha bakazana impuzu zitabakwiye. None rero twariko dusaba urwaruka, abanyeshuri turongoye, si kw'ishuri ryacu gusa ariko ku mashuri yose, yuko impuzu boza bambaye impuzu zibakwiye zikwije, kuko bitagenze uko tuzoheva tubasubiza inyuma kugira ngo babagurire izindi mpuzu. N'abahungu nuko barabagurira amapantaro hanyuma mu nyuma bakaza kuyasubirishamwo, hariho imvugo bakoresha ngo nukuyakonesera. Amapantaro tuzosanga rero bayakonesereye, twebwe tuzoca dufata ingingo basubire kugura izindi mpuzu. Nico gituma rero dutera n'akamo n'abavyeyi kuraba impuzu abana bazanye kw'ishuri. Ikindi naco twasaba abana, barazi ko hari itegeko ry'ubushikiranganji bw'indero mu gihugu cose yuko bimosha imishatsi. Bazoze bimosheje neza imishatsi nk'abanyeshuri barezwe nk'uko n'itegeko ry'umushikiranganji ribisaba. Abandi nabo twasaba n'abigisha, abigisha ko itariki 18 isaha 1:15 boba batonze kw'ishuri bose kugira ngo ivyigwa bitangure, kugira ngo akazi gatangure. Kuko baciye umugani mu Kirundi ngo ikivi ni ca mbere ni mu gitondo hakiri kare. Hanyuma twatera akamo n'abajejwe amashengero yuko boja baradusengera bakatuba hafi, bakaza guha impanuro abana, cane cane bakababarira ijambo ry'Imana n'ubutumwa kugira ngo bahindure ingeso, kugira ngo bahinduke mu mitima yabo, baba abana beza bafise indero. Ivyo rero nivyo twariko twifuza yuko muri uwu mwaka w'ishure 2023 ushira 2024 ko woba umwaka mwiza wo gukora neza, tukaronka umwimbu mwiza ushimishije, haba mu mashure, haba mu bibazo vya leta. Ko nkuru yo mu w'icenda, ikibazo giha uburenganzira abana bo mu w'icenda mu kuja mu mashure akurikira ishuri shingiro, hamwe n'abazokora ibibazo vya leta bita exeta, tukazoronka umwimbu mwiza ushimishije nitwabikora neza. Je nitwa Uwazigamwe Marie, directrice de la lycée de la CPB. Itariki 18 tuzotangura amashure. Bisabwa ko twebwe abayobozi twaba twamaze gutegura iyo ntango y'ishure, tugategura ibisabwa, tukagirisha inama abigisha, hanyuma abigisha nabo tukabaha indinganizo y'umwaka, indinganizo y'ivyigwa bazotanga. Rero turahamagarira abavyeyi n'abigisha cane cane ko isaha 1:30 batocerwa kuba bamaze gushika ku kazi, baca dutangura ibikorwa vy'umwaka w'ishure. Izina ryanje nitwa Dukundimana Agrippine, directrice wa lycée communale Rangi muri province Ruyigi, DCE Ruyigi. Nagomba nibutse mwebwe mwese yuko umwaka w'ishure uzotangura itariki 18 z'ukwicenda mu mwaka w'2023. Kubw'ivyo hariho imyiteguro kuri aba bantu bose begwa n'indero. Nagira mpere kuri bagenzi banje, abayobozi b'amashure hamwe n'abigisha. Murazi yuko umwaka w'ishure tuwitegurira imbere y'igihe. Nibaze rero yuko mwebwe mwese abadirecteri mwamaze gukora ya nama itegura ivyigwa. Abigisha ubu nibaza ko bose baza bafise ivyigwa bazokwigisha
uhereye muri maternelle kuduga gushika mu mwaka w'ishure poste fondamentale. Abigisha ndiyumvira yuko ubu unye murembeje gutegura les prévisions matières, murazi yuko ari byo tuvugana, kuko ku munsi wa mbere turifuza yuko twebwe twese isaha 1:30 ivyigwa bizoba bitanguye nk'uko amategeko abivuga. Nagomba rero ndabahamagarire mwebwe mwese kwitegurira uwo munsi, kuko ari umunsi udasanzwe ku bana bacu, kugwaruka rwacu, mbere na twebwe abavyeyi. Abavyeyi nabo twagomba tubibutse yuko abana bakenera uniforme, bakenera amakaye, bakenera ibintu byose, kandi mwibuke yuko abana mutegezwa kubagirira isuku bakimwesha nk'uko amategeko abivuga. Ku wa mbere mu gitondo isaha 1:30 azoba ari umunsi wa mbere wo gutangura amashure. Twagomba rero dusabe mwebwe abavyeyi ntagire umwana azoguma aryamiriye nk'uko yahora. Ku wa mbere isaha 1:30 abanyeshure bazobe batonze ku mashure. Ico nagira mpereze ko rero naco nico gutera intege abanyeshure bazoze bafise ubwira n'ishaka muri ivyo bikorwa vy'ishure. Turifuza yuko no mwaka w'ishure tugiye gutangura uzoba umwaka w'ubumenyi ku banyeshure, kuri abigisha no kuri twebwe abayobozi. Intara yacu ikazogumana ikibanza ifise canke mbere ikanaduga. Ubwo n'uruhara rwa twebwe twese, nico rero nagira ndabahamagarire. Murakoze. Pasteur Jean Bosco Nkibanayo ora muri CPV igisata kijejwe amaproje ku ruhande rw'iterambere ry'amashure. Ndakuramukije wewe uriko ukurikirana radiyo ubutumwa bw'amahoro no ku mbuga ngurukanabumenyi ya radiyo ubutumwa bw'amahoro. Uyu munsi murabona yuko twegereje igihe cyo gutangura ishure, abana basubira ku masomero. Ndagomba gutera akamu abavyeyi, abigisha, abayobozi b'amashure, ntanguye gushimira ubushikiranganji bw'indero kubera yuko bamaze gukora ibikorwa bitari bike kugira ngo amashure azotangure abana bose bazi aho biga. Nawe muvyeyi rero akaguteye akamu kugira ngo ushirizeho kwitegura, utaragura amakaye, ayagure, ama-uniforme n'ibindi bikoresho vyo kw'ishure, abana bose bige. Urateye akamu abavyeyi bafise abana bataje guheza umwaka w'ishure uheze kugira ngo nabo bitegure basubize abana ku mashuri, ndetse n'abafise abana bafise imyaka 6-7 bitegurire bo bataraja kubandikisha bagende kubandikisha kugira ngo nabo batangure ishure, ndetse aho bishoboka n'abarya abana bafise imyaka 5 canke munsi aho bishoboka batware mu ishure no kumenyereza abana. Ako kamo rero tumaze iminsi tukibukanya muri CPV twari twateguye uruganda rwo kurabira hamwe ne twoteza imbere amashuri, baraba igikorwa aho kigeze, turi kumwe n'abajejwe amashure mu misiyoni 15 yo mu ishyanga rya Pentecote hamwe na bamwe mu baserukiye abayobozi b'amashure ndetse n'abakozi bakuru bo muri CPV. Barabonye rero ibibazo biri mu ishure, haba nyubakwa rimwe na rimwe basaba yuko zisanura, zitegura neza ndetse no kuzongereza. Twarabonye yuko abana ari hake mu mashuri ari benshi. Ivyo vyose ni ibikorwa bisaba gutegurira hamwe indongozi mu ntwaro, indongozi abakozi b'Imana mu mashengero, kugira ngo abana bacu bige neza. Bashize ku ishure naho nyene tusaba yuko abayobozi b'amashuri hamwe n'abigisha baganira, kuko abagiye inama bica bituma bumva kumwe ico gikorwa, ndetse n'umwaka w'ishuri ukazogenda neza. Ibisigaye navyo bijanye n'ubuhinga twagiye turavuga n'abayobozi b'amashure, ubuhinga bwo gutunganya neza amashure barabizi mu kwibukanya, ariko kandi cane cane ishure, kugura ishure birategurwa. Dusaba rero yuko abayobozi n'izya nzego mu bishingwashure ko mwotegura neza umwaka w'ishure isaha
imwe n'iminota 30 hose amashure azoba atanguye kwezi ya tariki 18 z'ukwezi kw'icenda. Yesu abahezagire.